Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezako iminsi yose kuri Imboneshakure ni Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru twabateguriye, turi ku mugoroba kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 18 Nyakanga 2024. Tubategurira inkuru zitandukanye ziba bivugwa mu bisata harimwo politike, hagati y'akazi na muntu, ubutungane, umutekano, ibivugwa cyane hirya nino mu kibano, vyatangajwe ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru, ibivugwa mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, ingingo n'amagatangazo bigenewe bene gihugu, ibikorwa n'abategetsi batandukanye hamwe n'ayandi menshi tuba twabaronkeye dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino. N'umwanya rero twabateguriye vyinshi biza kugaruka kuri ivyo bisata bitandukanye nk'uko duhejeje kubivuga, ndetse biza no gushimikira kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haravugwa inkuru y'umubabaro. Hari umusore w'umupolisi w'umurundi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisagara ca Houston, Texas, yaraye yishe umukunzi wiwe aho yamurashe amasase atari make mu mutwe, ndetse n'inyuma yo kumurasa nawe nyene yaciye yirasa mu mutwe ariyahura. Kugeza ubu rero icabimuteye canka ico bapfuye tukaza kubibagezako. Imbere yuko rero tuza no kubagezako iyo nkuru ku buryo burambuye, turabajije n'imiryango yabo kandi Imana ibakira mu bwami bwayo. Turaza kwifashisha inkuru zanditswe n'ibimenyesha makuru vyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nayo mu bindi bitandukanye tuza kubagezaho ku buryo burambuye, abononye canke bagata ibikoresho vyo muri rusansuma boba batangiye guciribwa imanza. Harimwo abagize ubusuma, ndetse bamwe cane cane Ingozi hamwe na Muyinga ubu barafashwe barafungwa, n'urubanza rw'aba mbere rukaba rwabaye. Mukaza kumenya rero uko vyari vyifashe, ivyo bagirizwa, ivyo bivye, ndetse n'amabi bakoze muri iyo rusansuma bariko baragira. Ikindi kandi mu birabana n'imigenderanire n'amakungu, turaza kurabira hamwe inkuru y'ivyatangajwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'ayandi makuru n'ayandi makungu, Albert Shingiro, avuga ko rero impamvu urwaruka rw'Uburundi ruri kubura amaviza cane cane yo kuja muri Amerika n'ayi Burayi muri iyi minsi ari ukubera bagenda bagaca baherayo. Vyose rero yatangaje tukaza kubibagarukirako ku buryo burambuye. Turaza kugaruka kandi mu gisata c'umutekano, hariko haravugwa imyidogo y'abasirikare mu bijanye n'ibifungurwa, hejuru hakaba havugwa ubukene bw'ibifungurwa, ndetse abasirikare boba bafise inzara. Navyo ni mu kanya gato ku buryo burambuye. Turaza guhereza rero muri politike, aho hari abafise makeya ko amatora yimirije azorangwa n'utunenge. Byose kuri izo nkuru zose ni ku buryo burambuye mu kanya gatoyi imwe ukwayo. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, turaguhaye kaze. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisagara ca Houston, Texas, inkuru iriko iravugwa ni y'umusore w'umupolisi w'umurundi yaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishe umukunzi wiwe aho yamurashe amasasu atari make mu mutwe, n'inyuma yo kumurasa rero nawe nyene akaba yaraciye yirasa mu mutwe ariyahura. Umupolisi wa Precinct 4 yarashe umukunzi wiwe imbere yo kwiyica. Ivyo bikaba vyemezwa na polisi yo muri Houston, ndetse polisi iriko irakora n'amatohoza ku bijanye n'ico gikorwa c'ubwo bwicanyi hamwe no kwiyahura kivugwa gishobora kuba rero carakozwe n'umupolisi wo muri Harris County Precinct 4 mu burengero bwa Houston ku mugoroba wo kuwa mbere. Amakuru ahari yemeza ko uwo mupolisi afite amamuko mu gihugu c'u Burundi. Gusa polisi yo muri Houston yavuze ko bakeka ko umupolisi ari we yarashe. Barongeye rero bavuga ko umugabo n'umugore bari mu rukundo. Umupolisi rero mukuru w'akarere ka Harris Pact 4 Mark Harman yemeje ko umupolisi yagize uruhara muri ico gikorwa ari wo mu biro vyiwe. Umupolisi rero yari mu gisata c'abapolisi bakorera mw'ijoro, kandi amaze umwaka umwe akorera muri Precinct 4. Bivugwa ko yahavuye rero ava mu gipolisi ca HPD nk'uko Herman yabishikirije. Ico kintu rero cabereye nk'iminota mike irenze isaha 8 z'ijoro mu nzu zo kubamwo ziri kuri Villages of Briar Forest ku Briar Forest Drive hepfo y'umuhanda wa Highway 6 hafi y'agace kazwi nka Energy Corridor.
Polisi rero yagiye kwirabira raporo y'iraswa ico gihe, polisi ikaba yaravuze ko bakomanze kw'irembo ariko rero ntihagira uwishura, baciye rero binjira ubwabo ku nguvu, niko ibinyamakuru vyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishikiriza. Nico gihe rero igipolisi cavuze ko basanze uwo mugore w'imyaka 28 yishwe arashwe ari muri saro y'iyo nzu abapolisi binjiyemwo. Vyongeye rero basanze n'uwo mugabo w'imyaka 33 yirashe ku buryo bwo kwiyahura ari mu cumba. Polisi rero ikaba yaravuze ko abaturanyi bumvise ivyo bintu bibaye. Vyongeye rero bakaba baravuze ko abo bantu bari bamaze n'imisi mike bimukiye muri ico kibanza. Abaturanyi rero ba hafi yabo niko rero banashikiriza. Komanda Hasigo mu gisata ca HPD gikorana n'abantu batandukanye bavuga ko bumvise amasasu, ivyo rero ngo vyatumye baja kwirabira, ngo rero basanze hari ibiziga vy'abo bantu babiri, c'uwo mupolisi yoba yariyahuye yirashe inyuma yo kurasa rero n'umukunzi wiwe yari afise imyaka 28. Ivyo rero nivyo biriko birandikwa n'ibimenyesha amakuru vyo muri Amerika kuri iyo nkuru y'agahomerabunwaho umusore afise amamuko mu gihugu c'u Burundi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraye yishe umukunzi we aho yamurashe amasasu atari make mu mutwe nawe aca yirasa arapfa. Reka rero tubageze ko n'iyi nkuru irabana n'ubutungane. Mu ntara ya Ngozi na Muyinga habononye canke bagata ibikoresho vyo muri Rusansuma baciriwe imanza. Ni kuri wa 18 ukwezi kw'icenda 2024 sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi yarengukije abakora Rusansuma babiri aribo Miburo Isaac na Irakoze Parfait, bose rero bakaba bagirizwa kunyuruza ibikoresho cane tablette. Sentare rero ikaba yabaciriye umunyororo wo gufungwa umwaka umwe n'ihadabu y'amafaranga 50,000 yongereye yarihe n'indishi y'akababaro y'amafaranga 3 miliyoni atazirisha afungwa imyaka 15. Sentare rero ikaba yongeye yeza Irakoze Parfait. Urwo rwaciwe Ingozi rero mu gihe no mu ntara ya Muyinga kuri wa 17 ukwezi kw'icenda isaha 3 z'ijoro witwa Jean de Dieu Mbonyumugenzi wo muri komine Gasorwe yagiriwe n'icaha co kugira urwangara ku bikoresho yahawe n'igihugu vyo kugira Rusansuma atange n'ihadabu y'amafaranga 50,000 n'indishi y'akababaro y'amafaranga 3,777,000 atayatanze rero afungwe imyaka 17. Ese iri fungwa ryabo wewe urarivuga ko iki? Gira ico ushikiriza muri commentaire. Mu birabana n'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu, umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Robert Shingiro avuga ko impamvu urwaruka rw'i Burundi ruriko rurabura amaviza cane yo kuja muri Amerika n'i Buraya muri iyi misi ari ukubera bagenda bagaca baherayo. Robert Shingiro akizeza abarundi muri rusange cane urwaruka rwo muri 2040 atarwaruka ruzoba rucifuza kuja hanze kuronderayo ubuzi kuko buzoba bwuzuye mu gihugu kandi abarundi babayeho neza cane gusumba uyu munsi. Bazaba babayeho neza cane gusumba uyu munsi. Kuri uyu munsi rero igenekezo rya 18 Nyakanga uwo mushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu niho yari umutumire mu nama nshingamateka gusigura imyiteguro y'ibwirizwa rigenga amasezerano hagati y'Uburundi na Benin ku bijanye no kwemera kwinjira muri ivyo bihugu. Abenegihugu rero bafise ibitabo vy'inzira vy'icubahiro ivy'akazi n'ibisanzwe. Umushikiranganji Robert Shingiro akaba yamenyesheje ko muri ino misi rero urwaruka rw'abarundi bashaka kuja muri Amerika n'i Buraya ata maviza bari kuronka kubera bamaze kujayo ata n'umwe yifuza kugaruka mu gihugu. Robert Shingiro akagira ati ubu kugira uronke viza usabwa kwerekana amatungo ufise, ko wubatse inzu, ko ufise umuryango, bakaraba ikintu uvuga uti sinoheba kuko benshi baragerayo bagaca bigumirayo. Niyo mpamvu ubu amaviza kurwaruka canke abafise imyaka mike bigoye kuyaronka. Naho biruka rero Robert Shingiro arizeza abarundi ko muri rusange cane urwaruka ko muri 2040 atarwaruka ruzoba rwifuza kuja hanze kurondera ubuzi kuko buzoba bwuzuye mu Burundi kandi abarundi ngo bazoba babayeho neza gusumba uyu munsi. Mu birabana n'umutekano tubabwire ko hari imyidogo y'abasirikare mu bijanye n'ibifungurwa. Henshi hakavugwa rero ubukene bw'ibifungurwa. Abasirikare b'abarundi mu burere butandukanye canke division militaire barangwa n'imyidogo ifatiye kw'ikena ry'ibifungurwa mu gihe rero bahora bahabwa ibifungurwa vy'ukwezi kose.
ubu bahawe n'ibifungurwa vy'indwi imwe gusa, naho nyene bikaba vyarashitse vyacerewe, ibibateye umutima uhagaze. Mu karere ka mbere ka gisirikare kagizwe n'intara za Bujumbura, Mberi, Bujumbura Rurare, Bubanza, Cibitoke n'igice ca Muramvya, bavuga ko rero bahawe ivyo bifungurwa bike cane cane bigiye kumara imisi indwi gusa, naho nyene ivyo bifungurwa bikaba bidakwiye kuko nk'ifu y'ibigori atayo bahawe. Ivyo biruko no mu karere ka kabiri ka gisirikare kagizwe n'intara za Muramvya, Mwaro, Gitega, Cankuzo, Kayanza n'igice ca Ruyigi. Abo basirikare bakaba bashikiriza ko batazi ibiriko bishika kuko henshi biba ngombwa ko umusirikare yimenya akisumira n'ibifungurwa. Abo basirikare bakaba basaba umuco kuri ivyo biriko bishika kuko atagikozwe bagiye kwicwa n'inzara, bitangazwa na King Umurundi. Mu birabana na politike hari abafise amakenga ko amatora abarundi bimirije azorangwa n'utunenge. Bamwe mu banyapolitike rero bafise amakenga ko bizova mu matora ariko harategurwa, bakabivuga rero bafatiye ku biharuro vy'amatora ya 2020 aho bemeza ko n'ubu abarundi bakigendera ku biharuro mfatakibanza vyavuye mu matora yo mu mwaka 2020. Bavuga ko ivyo bituma bata icizere ku matora Burundi bwimirije kujamwo muri 2025 hamwe na 2027. Bakabandanya bashikiriza ko hamwe atagikozwe bishobora no kugira ingaruka mbi ku buzima bw'igihugu cane cane mw'iterambere. Guillaume Ndayikengurutse ni umwigisha muri kaminuza yanonosoye ibijanye na politike, akavuga ko utemera ivyavuye mu matora ataba ari ukwanga igihugu. Amatora mu Burundi rero aya makuru tuyahereze kuri izi nkuru zanditswe muri ibi bimenyesha makuru. Reka turabire hamwe ivyanditswe n'ikinyamakuru Yaga, ariko bashikiriza rero ibigiye bitandukanye ngo burya ngo kwemera gutuma umuntu yimenya akamenya n'ivyo akwiye gukora. Kuba rero mu myaka y'ubuyabaga bimeze nk'aho uba uriko uratambukira ku mugozi. Ni imyaka umuntu aba ariko arakura akabona yiragurika ku mubiri, agatangura no kumva ibishobisho. Hari bamwe rero bivanye n'idini barimwo batangura kwibaza nimba Imana izobahana kubera uko batanguye kwiyumva, bakabura ico bafata n'ico bareka, bakumva umenga ukwemera kwabo gusa no kwikorera amategeko agumye habe namba. Uyu mwanditsi rero w'ikinyamakuru Yaga avuga ko kwemera umuntu afise kurashobora no kumuherekeza mu kwimenya no kumenya ivyo akwiriye gukora. Akaba avuga ko mu myaka y'ubuyabaga urwaruka rubona vyinshi ku mbuga hwaniro hagati mu bagenzi baganira ibindi. Rimwe na rimwe rero birabacanga bakabura ico kwemera canke guhakana. Muri ico gihe rero kwemera kurashobora gufasha urwaruka kumenya aho ruvuga yego canke oya, gafata ingingo mu biruha amahoro atari ugushimisha abana. Akabandanya ati ukwemera kuguherekeza mu rugendo rwose urimwo, kukwereka umwonga uhuma n'udahuma, korosha ubuzima. Mwame muzirikana ko Imana igutahura gusumba uko uvyibaza kandi niyo itunganya imibiri yanyu. Perezida Evariste Ndayishimiye ati incabwenge nizo mboneza za mbere mu gihugu. Umukuru w'igihugu rero niwe yarayavuze ayo majambo agira ati mboneza z'igihugu nabize ni barya nyene ubona ko bakanura imbere y'abandi. Mboneza si ukuvuga ngo ni umuntu ari umushikiranganji canke buramatari. Mboneza ni umuntu akeye abona iyaja. Akaba abandanya agira ati abantu b'incabwenge nibo ba mbere twovuga ngo ni imboneza kuko baba baratembereye mu bihugu vyinshi, barasomye ibitabo vyinshi, bakabona ingene ibihugu bishobora gutera imbere. Aha hari ejo hahise rero kw'itariki ya 17 ukwezi kwa cenda 2024 Gitega, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko atanga isekeza ryo kuganira n'indongo zo mu ntara nshasha y'u Burundi. Dukengurukiye mwe mwese mudukurikira mu makuru n'ibiganiro tubagezaho. Ndagusaba kugira ngo ntuze gucikwa n'ayandi tuza kubageza ku masaha ari imbere. Imana ibahezagire.